abagore hagati yabo nibo bavyorana amadruwa hakurondera iteka ryiwe umengo arondera iteka ryiwe mu kuvyora druwa z'uwundi mugore sinzi kuvyumva je numva umengo arakwiye rero inyigisho kuri abakobwa n'abagore bibana abagabo bro kuko bo nyene urabona baravyorana hagati yabo hama ngo natwe tuko turavugira ngo amateka yabo deja amateka yabo nibo bayicira mu bisanzwe harimo busuma haryo il y a du banditisme financier, il y a du banditisme émotionnel, il y a du banditisme sexuel, il y a du vol qualifiant dans toutes les dimensions. Déjà waramenyereye kugira sexe hagwira fainéantisme muri wewe. Abandi abitwa abandi bazi uyo munsi waribo bara ni deuil. Nga mu Burundi hirwa hirishwa abagore. Nitwo twabonye makuru ngo abagore bakerewe, abagore bavunywe ejo bundi bambwiye n'umugore baciye ukuboko ibuterera umugabo wiwe urabyumva donc ahanye hari abagore bafatwa ku nguvu hari abakobwa bafatwa ku nguvu ku mashuri hari abakobwa bafatwa ku nguvu kubuzi hari abakobwa bafatwa ku nguvu kube n'abashefu babo hari abakobwa batagihembwa abayaya bafatwa nabi ngabangana gutega boss abagore bacoroja mu isoko bigora kubitwa igiti bafatwa gute none wowe ugiye gufeta iki imisi yose iyo baguhaye ikintu wewe udashobora kwironderera baba baje kukuviyora mu bwenge imisi yose baguhaye ikintu wowe udashobora kwironderera nukuvuga arakuboreje vu turi mu gihe mu kibano ubona umuntu ngo n'umuharawara wanaka akabagira mu ijipa muri etage abandi bana bariko barakuruba bakavuga bati twa bundi ubaye umuhabara wo mu boss na ucu mu boss kazi mbega vyo birafise ingaruka muri kazoza n'iterambere ry'igihugu mu myaka iza hamwe byo bandanye. Hello boys and girls, ici rakomeze neza kwa kundi ahandi ndabakora juste gaele ke Adrian from Morris ke Black Mansion Black behind the camera mwitu musaza kwa kundi ahandi ndabura abantu b'Imana ndamusaba abakenyezi bose bakora twumviriza nacacere ko kuno kwezi kwa gatatu n'ukwezi kwariwe abakenyezi nacacere ko byamaze komera turi muri the key house kwa Maili akuma iskari kibazo ushobora kuza koronka ibifunguriramwo n'ibinyobwa vyiza murabona ko tuba tumeze neza n'ukuri twasuye kandi kuronka iteka twasuye ku murongo ko kuri hane mwite umushinga ntahe sinzi ko ari umugabo cyangwa umushinga nahe Vivane mwite Ndayishimiye Beni le sexologue ko kuri handi do tu Abuja akabashikiye kumukubita kwa kuri handi cyangwa musabeli bonane mwaka mwiza Beni mwaka mwiza bro bonane kabisa urasiko twari kwa mwaka kwezi c'est vrai c'est bonane ku bakunzi bose c'est vrai yego naje nashitse Imana yabishoje yego ndamutse abarundi bose bakurikirana yego ndamutse abarundi bose barabiye mission yego nibaza yuko ikintu ca mbere numva umengo no bifuriza umwaka mwiza nibaza ko ni nayo emission ya mbere yize ngaha mu Burundi ndibaza Imana bahezagire imigambi yabo baronke hari umuntu yabonye yanditse ngo turonke amagara amahoro n'amahera ngo bisigaye tuzobigura ibisigaye tuzobigura nico ndabifurije hanyuma ibi umwaka wo kuroranirwa mu miryango cyane cyane amen hama aussi ndabemere ko uyu mwaka vous aurez beaucoup de vidéos c'est clair bazoronka ama émission menshi Imana idufashije amen comment va la famille hewe barakomeye baraho Imana yatuzigamye jewe Gaëlle twaherukana ari umusore bibatse ndamutse mukagayere nukuri wewe tuzogushira mu bahimbaza kandi naye bugera fa pasi waramubwiye urabona hajya abagore nibo badukura mu buje nyine mugabo bakatugira abantu rero vraiment félicitations cyane c'était un mariage vraiment d'honneur nabibonye nabikurikiranye kwa kure nibaza yuko tuzotegura umunsi tuze rero kugenesha neza hanyuma que du bonheur amen que du bonheur vraiment ibindi bizoza hari umuntu yambwiye ngo juste ngo wagize mariage ngo tutavyiteze cyamvuga ati none ukora ibiganiro na Beni sexologue ugakora ibiganiro na Apotre Mbayahaga n'abandi batumire baza bigisha urukundo nyago ukenade sindarugire gute profite rero vraiment jewe ndakunda abantu bagishije ibintu by'imiryango ibintu by'inyifato nziza ya sexualité ndabashigikira cyane jewe vraiment
nyakubahwa Apotre Mbayahaga vraiment abarundi dutanga compliment gake Ego. mugabo jewe vraiment nagira ndamuhe compliment mais sincère vraiment Ego. ndamushimire kuri ico gikorwa kihora si la coïncidence igize tugahura nibaza yuko tuzovugana uko twofasha ingo n'imiryango zo nga Burundi jewe ndakunda ukunyene yigisha ndakunda ukunyene ari cru ari vrai kera nara nibaza ngo ni jewe nsara bakibaza ngo ujya muhungu arasara mugabo ubonye umuntu akuze hose yumva ko afise souci nkiyo vraiment jewe je l'encourage cyane nyakubaho nituzinanye niturabura n'umunsi wa rimwe mugabo nizeye ko hejuru tuzobonana kandi tuzoraba ico dufasha imiryango parce que imiryango atamiryango myiziriho n'igihugu kirapfa igihugu kirapfa uko umwaka utashe Uburundi n'isi yose ku itariki ya 8 mu warane urahimbaza iyi umunsi mukuru wahariwe agateka ku mukenyezi turacari ngaho nyene Beni nk'umusexologue mbega uwo munsi wavuye he mbega tukiri ngaho nyene abarundi bo utahura gute ico kintu uvuze d'abord nibaza ko ariyo twotangurira yego hariyo d'abord ukuntu aho umunsi wa 8 mars wavuye yego kuvuga umunsi w'itariki 8 ukwezi kwa gatatu n'umunsi wo kugwanira les droits de la femme yego ni kuvuga n'umunsi wo kugwanya amabi akorerwa kudenonsa amabi akorerwa abagore n'umunsi wo kuvugira abagore bacinyijwe kugira ashobore kuronka agateka kabo yego mu bisanzwe umunsi w'itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu si umunsi w'akanyamuneza abantu tuvyumve vraiment si umunsi w'akanyamuneza kuko tuko twibuka abagore bishwe dans une usine en 1857 bariko basaba bongerezwa gashahara bagabanirizwa n'amasaha yo gukora deje urumva bakora amasaha menshi hama bagahembwa umushahara muto baca bagira kurekrama gusaba yuko bobongereza amahera uravyumva babaganyiriza n'amasaha yo gukora umubosi wabo acarabica arabagandagura naho vyavuye niho vyavuye alors bice bikurikirwa rero urumva deja c'était violé au niveau économique yego hama baricirirwa ubuzima uravyumva ni grave rero niho na ONU yaciye bafatiraho yavuga iti ibu munsi aho abagore bose bo kwisi babayeho nabi bafashwe nabi batotejwe uravyumva bimwe amadruwa yabo agateka kabo gafashwe nabi ibu munsi wo kugira plaidoyer n'umunsi ugira plaidoyer kugira ivyo bintu bihagarare ibintu vy'ibitenge sinzi iyo vyavuye ibintu vyo gusohoka sinzi iyo vyavuye hariya n'abayitiranye babwira abagabo babo ngo ujya munsi uzosakana he si Saint Valentin we si Saint Valentin basi ibuka abagore bafashwe nabi iburaya barapreda ko muri Canada ndazi abagore bawo n'umunsi wo gusaba avantage yandi byitwa yuko mu bindi bihugu batunze n'umunsi abagore uyo munsi bavuga ati yabwo nimutwongera agashahara basanzwe bahembwa urabibona numutugiriza ama avantage nimutugiri iki nimukureho ibi bintu nimugabanye urabona share n'umunsi basaba deja babongereza basanzwe bafise haba none abongaha nabo kugira bagira umunsi mukuru batunze gusumvya y'Uburaya je nimba mufeta ubukene mufeta kumererwa nabi c'est pas normal bro donc none mwe muvya gufeta iki abandi bazi uyo munsi wariwo bara ni deuil nga mu Burundi hirwa hirishwa abagore nitwo twabonye makuru ngo abagore bakerewe abagore bavunywe ejo bundi bambwiye n'umugore baciye ukuboko ibuterera umugabo wiwe uravyumva donc ahanye hari abagore bafatwa ku nguvu hari abakobwa bafatwa ku nguvu ku mashuri hari abakobwa bafatwa ku nguvu kubuzi hari abakobwa bafatwa ku nguvu kube n'abashefu babo hari abakobwa batagihembwa abayaya bafatwa nabi ngabangana gutega boss abagore bacoroja mu isoko bigora kubitwa igiti bafatwa gute none wowe ugiye gufeta iki man wowe wa mukobwa wowe wa mugore ugiye gufeta iki deja n'umunsi ukuvugira urabona gutya ane donc jewe rero no musigagaye yego nashaka duhindure ama ONG azobivuga ivugire je no munsi nashaka message abo bagore nyene n'abakobwa parce que muri bo harimo abariko bariyicira bonyene agateka kabo
sinzi ko wumva ico ushatse kuvuga Yego. bo nyene ya person bamwe byitwa ko tuko turavugira nibo bariko bariyicira agateka kabo kubera ubujuju bwo kutamenya iyo munsi nkeka hama kubera izindi mvo zindi zituma z'ububandi kuko harimo n'ububandi urabyumva tuko kubera ibindi bintu bakora bigize ukatusanga biragiye muri iyo sense ni grave bro ni ibintu bikomeye cyane uri kuravuga Beni uri kuratubwira ati ahandi mu bindi bihugu bakora amapredwaye ariko waciye imyaka myinshi uri kurigisha abo bigeme mu bavuyemo abakenyezi uravye umunsi mpuzamakungu wariwe agateka k'abakenyezi mu Burundi ubona uhimbazwa gute bo ngaha mu ntambwe ya leta deje iravuga irafise icivugo cyo gupromotinga entrepreneuria bave mu bukene uravyumva deja nuko babona ko abagore bafise ubukene bivuye ku mvo nyinshi kandi mu cukugwanira ko Louis Marse nuko abagore bacura kuronka amadroit financier n'amadroit à l'opportunité nk'abandi bose uravyumva alors ukacubona aya mashira hamwe arakoma induru akavuga hagarika gufata ku nguvu abantu kobwa canke abagore hagarika kuvuga yuko au niveau des institutions gouvernementales canke des organisations sans but lucratif yego nibo bavuga réellement bavugira abagore mugabo rero ikibazo aba bariko baravugirwa man yego uba yuko leta n'amashira hamwe ariko aravugira abagore kugira bashobore kugira ubuzima bwiza kubera bazi ko babayeho nabi bariko baratotezwa mu byo babayemo hama banyene kuvugirwa bari mwiryoha baza gutaha baborewe bari mwiryoha ko baza gutaha baborewe uno munsi imbere hari n'abagore bashobora gutaha bakubitwa kubera baje baborewe ikaciba rero wa munsi wo kuvugira abagore kudakubitwa niyo bakubitwa kubera inyifato bagiye kugira kubera urunganwa atashaborewe atashe n'amahere yakoresheje umugabo ntaza ari ugasanga arakubiswemo violence économique hama kubiswa makofi agacajamwe na violence physique or umunsi wa Louis Marse n'umunsi ku denonce ivyo harabavuga bati rimwe na rimwe mu miryango umuntu aravye neza umunsi mukuru wa Louis Marse usanga ari umunsi usanga imiryango imwe abakenyezi basesagura nawe uri kubibona bien sûr wewe amere y'ibitenge avahe hanyuma 2 amere kuja kunywa avahe ntuza gufata ama déplacement ntuza kuja kuri simbona ari ama concert ko arategurwa ngaha ama soirée dansante ya 500 000 ya Emilio uravyumva ikibazo gica gisigara niwe ayariha canke barayamurihira hama ninde umugabo yubatse no munsi yorihira Emilio canke ibihumba amajana 2 canke amajana 3 umugore wiwe ngo agiye kuryoherwa ku munsi w'umubabaro ga boss ntibikunda hama wose kububatse epi jengira ndakavuge yego beza bimana je vraiment mumbabarire ni kugira aba bantu tuko tuvugira amateka yabo ko yubahirizwa bahagarika umugirwa wo kuyicira bo nyene nta uzorabe muri ajya masware agendamwo yitwa kwa ziyimvye kubera iki mu ma VIP y'amahuzu y'abagitsina gore gusumvya abagabo kubera iki urazoraba ama evenement yose aba igitsina gore nico kiba nibo baba bicaye ama VIP gusumvya effectif yabo nini ya gusumvya abagabo alors usigaje kumenya yuko muri barya abagore benshi ari abagore b'abagabo canke ari mihabara sinibaza yuko umugabo ashobora kurihira umugore facture ingana gutyo canke tiki ingana gutyo atamuherekeje mu bintu vyiteka nk'ivyo uwuza ari single sigaje kumenya ku biharuro abari benshi abaribo n'abagore bubatse canke n'imihabara hanyuma nimba ari imihabara nayo siko yahawe amahera y'abubatse uyo mugore arya amahera yiyumviriye umugore nkawe umusonga aza kugira yumvise ko umugabo iwe yazanye amahera kuri we asoka n'umugabo wiwe nukuvuga ko meme hagati y'abagore nta solidarité man baraviorana habeshimiani ntibubahana bakajembe hagati y'abagore bonyene ntibubahana ntibumva umubabaro bateye undi mugore mu kumutwara umugabo mu kumutwara kw'amatungo hamuzorabe umugore wo munzu n'umuhabara ninde ahabwa amahera menshi nsituko hapa alors wowe uhawe amahera menshi uri umugore urabizi ko iyo mugabo afise umugore est-ce que numva kuri kura viora
amadruwa yundi mugore nka wewe hama ngo tubavugira ariko mwebwe nyene mwicira gateka kanyu je numvume ngo no munsi gagaye bitangurira aho man dutangure kuri abagore n'abakobwa bifata nk'ingeso zimbunuza ziviora automatiquement hanyuma ngo tubavugira amadruwa yabo deja nabone bari muri ignorance kumenya ayo madruwa bariko bifata uba d'abord ubu ndazi ko hari ababire bamaze gutransfera amahera y'ibitenge ku mihabara donc ça veut dire quoi azova muri rya soirée sini vendredi tutakosa tapasi ya chupa donc azova harya azika muri azombye ati turahura mi hotel kuko urabizi ku mugabo ni kura kuripa aca genda aca bikora kuri dugyo hama ikindi naco hariyo n'izindi viole zibera kuri abo bajye bakobwa babitwa gute aba slay queen harara wibujumba ikintu cyitwa slay queen kandi slay queen aba ari umwigeme uravyumva bene abo nyine bazohimbaza umunsi mukuru uhari hagati y'abakenyezi urumva d'abord Dabyire jewe je vais vous dire umuslay queen ajyamara n'umugabo yubatse biratomo yego narabonye emission mwagize la fois passée yego avuga ngo kubera ubukene canke iki uravyumva nivyo bijya yavuze nivyo bisanzwe nivyo gusa ni bimwe navuga abagore hagati yabo nibo baviorana amadruwa hakurondera iteka ryiwe umengo arondera iteka ryiwe mu kuviora druwa z'undi mugore sinzi kuvyumva je numva umengo arakwiye rero inyigisho kuri abakobwa n'abagore bibana abagabo bro kuko bo nyene urabona baraviorana hagati yabo hama ngo natwe tuko turavugira ngo amateka yabo deja amateka yabo nibo bayicira mu bisanzwe harimo busuma haryo il y a du banditisme financier, il y a du banditisme émotionnel, il y a du banditisme sexuel, il y a du vol qualifié dans toutes les dimensions. Vous ivyo bintu bitatu ratawuritse wewe wivye umugore w'abandi umugabo wewe wivye umugore w'abandi amahera bashaka kubasanye n'umugabo niyo ukurarya kubera umugabo yakuzaniye uciye unigitsira n'iki tukosoro n'ibiki biciye bijamwe uravyumva gatsanga nuko we nuwumva yuko utigeze wiyumvira nuze mashira hamwe ari ngaha leta n'amashira hamwe ndasavye menye ukungene mufata ingingo z'iyingeso canke mugwiza inyigisho envers yaba bagore n'abakobwa barondera amahera mu busambanyi kuko nibo les acteurs principaux bariko bica amateka y'abagore amadroit y'abagore sur toutes les dimensions tuko turavugira barya nyene tuko turavugira nibo bariko baricira abandi non il faut qu'on change la donne en fait il faut qu'on change la donne ico ni kindi ikindi naco ca kabiri ga boss yego numva umengo uno musi cyo novuga kindi gikomeye kuri ico gagaye bagende muri domaine y'ibintu vy'igitsina na kundi yego nukungene bitaba denoncer kuba denoncer kuvuga iki bitajahabona hama bahanwe yego combien des élèves uno musi baba violé ku ishuri abanyeshuri bangahe baba violé ni kangahe ama histoire nituyazi twese ngaha yabigisha basaba kuryamana n'umukobwa gira mu amanota ama harcèlement sexuel ama chantage sexuel aba ku ishuri ni tubizi ngaha ngene bigwiriye abantu batera mada abakobwa babandi bakabihakana ntitubizi ngene bigwiriye ministère ya éducation est-ce qu'il amaze gushiraho une stratégie de dénoncer ça est-ce que umwana arashobora kuvuga umwigisha yamugize ko amashantage sexuel na harcèlement sexuel akaguma ari safe na sécurité yiwe je naranasavye bashireho amaboîte ku mashuri nkaje amaboîte de suggestion abana baze barashiraho umumwigisha yabakoze ko canke yabagize iki chantage batange na preuve rapide niki tusa na message ashobora bandike bayimprime babishireho ama direction hanabo bigisha kubera iki bidakogwa kandi bizwe yuko babikora ivyo bintu kubera iki alors donc ni kuvuga yuko quelque part mu kirundi bavuga ngo kudahana imbwa bigwiza iki bigwiza imiseko c'est ça quelque part ukudahana abantu bakora ivyo bintu ukubafunga gatoyi biragize de jengera avuga kuri côté juridique
aba bajejwe ubutungane nibama baronsa amakaye abantu bavyora abantu nga nibama baronsa amakaye leta ibahemba kugira bakurikiza amategeko y'uguhana ko kabi uravyumva naho nta mamanza baca uravyumva ntibakora ko kazi ko guhana abo bantu hanyuma bagaca barya n'amahera uyo muntu yakoze iyo acte agatanga amahera kugira ntibashobore kumukondana agaca guma sirikira nga abandanya vyora abandi bantu nukuvuga yuko uyo mucamanza yategezwe gukora ico kintu ategerezwa guhana parce que harimo complicité y'ico kintu zeye we leta iraguhemba kugira uyifashe guhana amabi nkayo nturi kurakora ico kintu hanyuma ugacubya n'amahera y'umuntu yabikoze we numva ko tu participe donc je vraiment plaidoyer shaka kuvuga ni envers ça kuko no munsi nimba abagabo bariko baracumita imbuga itabagore nimba ku kazi abantu bariko bararisera abagore babandi baryamane kugira bahe poste ni kubera iki nta butungane boss nta butungane je suis désolé de le dire ainsi nta butungane il faut hariyo ubwicanyi buko burabu no munsi hariyo ubwicanyi buriko burabu no munsi butariko burahanwa abana tuzovyaraga boss bizogenda gute banga uno munsi bavyora tuje mu miryango nta bantu tuzi mu miryango bavyora abakobwa wewe waratanze n'ama emission ku bakobwa babavyore meruka gukora emission y'umuntu yabaye violé par son oncle afite 8 ans bakabana mu nzu umwana agatinya kubibwira umuvyeyi hariyo nuwavuze yuko yibwiye mama wiwe aramubutsa là je vais aussi interpeller aba mama b'ikirundi sinzi ko ari ama intérêt yahe ngo y'amateka ngo yibiki tusa umukobwa aje kumubwira ati mama naka yaramviyoye naka yaramfashe ku nguvu ngo urahora ntudukwegere ora umwana bamwiciye ubuzima bw'igitsina uravyumva umwana bamwiciye ubuzima bw'igitsina bamwiciye ubuzima bw'urukundo bamwiciye ubuzima bw'ubwenge et voilà il est criminalisé en 3 dimensions nubwo bwicanyi mvuze hambwa cubwira umwana ngo hora nubivuge igiteka ry'umuryango ibiki iteka ry'umuryango n'ubuzima bw'umwana nikiye kiremereye gusumvya ikindi nukuvuga yuko navuze abigisha mvuga abacamanza n'abavyeyi bose n'abavyeyi abavyeyi mabwira abana ngo hora ngurangura mubesheye nguragize iki ndiko mvuga izi histoire abakobwa babaye muri ivyo bintu il se voit ngo nitwimara amaze nundi nawe aje gupfa umwana akamwongera deuxième troisième quatrième fois kubera iki ugiye muvyora acavuga ati je na kare ntibashobora kugira n'umwana agatinya ati nta ndabishira none muhira nibamvugiye sentare akabazi kunye nimeze a partir y'ivyo bintu hama asha no kuja kumitwara kuri sentare bagacamurondera bamwice yakubaho bategetse muturaba jewe je vous le dis nk'umwana vraiment w'igihugu qui est soucieux de ça ibintu ndiko ndavuga nivyo mumaze kubona nivyo mumaze kumva nivyo mumaze kugira iki ukudahasha abantu bakora ivyo bintu bizogwiza iyo ngeso ejo ni muzi ico kizovuka kuri yo turi mu gihe mu kibano ubona umuntu ngo n'umuharawara wanaka akabagira mu ijipa muri etage abandi bana bariko barakuru bakavuga bati twa bundi ubaye umuhabara w'umubosi nawe uvuye umubosi kazi mbega vyo birafise ingaruka muri kazoza n'iterambere ry'igihugu mu myaka iza hamwe byo bandanye mu bisanzwe naterambere ry'igihugu ryozamo mu gihe amatungo yaguriye uyu mukobwa w'umuhabara cyangwa umugore w'umuhabara yavuye matungo y'umuryango bose wewe wivye umuryango ni igiki kitwemeza kuzoteza imbere igihugu deja uri ushobora kwiba akiwawe mu muryango wawe uzotinya kwiba ivy'igihugu donc kugufata kugurira umuhabara cyangwa umukobwa inzu imodoka iki tusa uravyumva kumugurira ivyo bintu byose tusa cangira ikibazo est-ce que waravuganye n'uwo mubakanye aho ni mugiye mufise konti cyangwa mufise amatungo amwe kuko mubakanye bisanse yuko amatungo yawe nayi wanje ni kumwe tuyashira mu kuronderera umuryango alo kugira sorte iyo somme ingana gutyo mu gihe rero umuntu asorti asohoye ayo mahera gutyo hababaye ico bita violence économique icyo rero genda gutwenze
ehe yo bijya bintu abakobwa bagurirwa amamodoka cyangwa abahabara bagurirwa amamodoka deja amamodoka ari mu miliyoni 100 urabyumva musanzwe violence économique ibiri hagaze urya mugabo abaje kugira violence économique mu rugiwe kuko yasohoye ubutunzi bwinshi aho butategerezwa kuja sanzwe ndi butegezwa naho butategerezwa guca uko amategeko abitegekanya urabyumva uko tubizi kuba sohoye amahera umugore atabizi akacaja atategezwa kuja urumva violence économique yagaze hehe wasohoye amahera umugore atabizi iyo ni violence économique yagaze hehe wayajanye ku kintu kitaza guteza imbere umuryango turatomoa yego si imodoka yaje kuzotwara abana ku ishuri ni imodoka izotwara umuhabara iyo ni violence économique hama trua violence économique yagize kuri inde kuri kagahabara boss sinzi ko ari umusireye cyangwa umugore akuze navyo nzi mugabo kuri wa muhabara ayimugize ko violence gute imisi yose iyo baguhaye ikintu wewe udashobora kwironderera baba baje kukuviyora mu bwenge imisi yose baguhaye ikintu wowe udashobora kwironderera nukuvuga arakuboreje wowe urumva nimba wari ukorera salaire ya 200 000 ukacona umunsi umwe umuntu akubwira ati ndaguhe 2 millions fois 100 ndaguhe 2 millions nukuvuga arajeje kukuviyora au niveau y'umunoho aguhaye ikintu utashobora kwiha utusanga ukoze icyo cyose donc violence économique iranagaze guumuntu ibintu bimurengeye se capacité yo kubironga uti slay queen ntiziyego zijyame barazivyora economique slay queen rero ngenda bivuge zirigwa ziraba violé économiquement sexuellement et leur esprit conjugal kubera waramenyereye amarongo mpenshi y'ibintu tirondereye ejo nuzokumva ko ushobora kubakana n'umuga kugira ati turonderere hamwe dushire hamwe basi ne parnye ngure isaro uribona kubera iki deja saro yuno munsi iri normale wowe heruka kurongora iyi normale ni miliyoni nusu ibiri nawe miliyoni nusu n'ibiri n'amacupa abiri abatumye ko ahantu umuntu amurihira uribona abona ko ari ibintu biri simple ngabo yayakoreye sinibaza ko yasohora gutyo alors Negenda ivuge abaslay abahabara vous êtes des femmes qui sont violées mugabo muvyironderera mwebwe nyene cyo kuri kiretse ubakubise icimba bafashe ku ngufu kiretse ubakubise icimba par surprise ubu turi mu gihe hari abakenyezi ushobora gusanga ari muhira umukobwa we akamubwira ati cumba ifiraje nukuvuga yicaranye yavuye imuhira n'ivyo bivugwa nta bihari ariko umwana yicaranye na sugar daddy amara carunka muri mikasha ati nimuteke mukanya ninaheza kumuryohera cyanza dufungura vyo mbega kwitariki abantu bameze uko kwitariki 8 y'ukwezi kwa gatatu abantu nkabo abavyeyi nkabo babona abana babo bari kwaja mu buhumbu ukaza wumva ngo wosigira ikiyeri ndaza kukugurira ni wataha yamaze kuba jewe abwira umwana wiwe Jean suis témoin kabisa yego ati sigaye ikiyeri ndaza kukugururira ivyo jewe nuwo mbaza no vyishura ivyo yego abavyeyi nkabo babwira iki bisanzwe ifo kwiyumvira biva kuki kugira bagiriye iyo nyifato nkiyo nukura bakayise kabo ko nabo natari byo babayemo bavuga ngo ibuti tewe nigize iki nimera hama umuntu atanga icagize iki icafise ntushobora ku sinovuga ko ari ubukene birashaka ko ari ubukene mugabo ubukene busigura ko ucuta ubuntu kushika nawe implika wumva ko umwana wawe agiye kuryamana n'abagabo nubumaraya boss tubivuge clair nubumaraya kumva ko umuvyeyi aryoherewe ubumaraya bw'umwana wiwe ko umubesheje ugize iki au fond uyo mwana yaramuhevye kuko pratique y'ubumaraya si pratique iryoshe irimo ama violence menshi irimo iki hari igihe barihwa hari igihe nibatarihwa uravyumva donc kandi nimugirwa ubujijwe nga mu gihugu si business iri agreye uravyumva sinzi uwo twazananye rafa passe mu ndege tuko turavuga ivyo bintu acambwira ngo muravyigwirirana y'abasirey n'amahera baronka canke abahabara bo hanze ngo obere ari kwiye kubahangwa inimero nabone hakujya ko bari mikasha bakarikore kuri kwabuko ukubera baronka amahera menshi ngo bakarikore ngo babahe nimero nabone parce que c'est trop grave
j'interpelle le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Sécurité, il faut vraiment ko iyo ngeso ihagarara parce que au plus bica bituma na ya motivation president aguma atanga abajene bakura amaboko mu muzu deja waramenyereye kugira sexe hagwira fainéantisme muri wewe kucuronga amahera avuye muri sexe nta niterambere aguha mana uravyumva alors we numva yuko wewe musanzwe abantu nkabo bariko bariyica n'umugambi wa leta mu bisanzwe w'ukugwaruka rukura amaboko mu muzu bisanzwe kibe clair si on fait les répercussions que ça donne kuko abakobwa bose rurazi bagwiriye uno munsi nabyo ndabwira abantu ejo bundi gagaye yego kuba abahabara bagwiriye kuba abaslay queen bagwiriye quelque part nuko hari abagabo bako batanga amahera turimo gushanga yego iyo source igwiriyemo ubunyegeri nuko hariho indya ziko zirasohoka zituma bagira uno munsi alors c'est pourquoi uno munsi nimba hagwiriye abahabara benshi canke abaslay benshi nuko hagwiriye abagabo batanga amahera ku bwinshi canke menshi biratawuritse hama gacaba rezo y'abakobwa kuriya kuntu badashaka no kuja gukora badashaka no kuja kurondera business bakora uravyumva niyo dokumva ni business sexuelle nayo uravyumva ni ngorane uravyumva bica bigira iki baca babwirana tiwabuza akazi wewe uraza tukwerekesha ngo tunywerana bakubone bagira iki tusa ukatsanga ibintu mwe nivyo ni violence agacabwa amahera atigeze arondera bamuvioye economiquement bamuvioye sexuellement uravyumva kuko kenshi mu bisanzwe kuryamana n'umugabo yubatse wewe utubatse aba vioye ton esprit conjugal man ubunye hari abana nabone bubatse afise ugwiwe yatamuhira mama we afise ugwiwe bavugana ugasanga ugwiwe gwahiye nawe na mama gwahiye ugasanga muri urwo rugo haraba hama le problème nuko uyo mwana wiwe nuko afise n'abagabo benshi niyo ngorane c'est ça qui est pire donc gatsanga dans un certain moment il faut ko afatwa mécanisme ndazi yuko bishoboka kumenya abagabo uno munsi batanga amara ku baslay stratégiquement ngene vyomenyika cyangwa kubahabara vyomenyekana ngene vyokogwa ngene vyogigwa ivyo vyokwigwa mugabo aba bakobwa bamenye yuko bariko barabaviole kuko bagiye abagabo nabo bamahera haragera igihe babata. Alors rero gabose nimba uno munsi ro wi mars turiko tuvugira amadruwa y'abakobwa il faut yuko abo bakobwa nyine nabo bagore nabone tubanza kubereka uburyo hari ingeso n'inyifato bariko barajamo ziriko ziratuma bonyene biyicira iteka ryabo en fait n'iterambere ryabo. Donc nous-mêmes on plaide pour leurs valeurs et ce sont elles qui sont les rebelles bako barica amavalero yabo kubera iki kutamenya kubera iki kwera unuzeya. Donc nibaza yuko il faut faire attention. Il faut faire attention parce que bari violer sur 4 dimensions. Financièrement, psychologiquement, émotionnellement, sexuellement. Hama simvuze ko ari ubora bukubitwa. Bitubibona nga. Cinquièmement, physiquement. Bari violer sur les 5 dimensions. Alors, rero bashinga na façon nuvumengo harakwiye ihimiriza rikwiye nibero bimarse gusuka kwezi kose. Il faut taper fort pour que nos filles et nos femmes bahindura mentalité man. Bahindura mentalité kubera iki barukuntu bari mu buryohe bubica. Mvuze gutya kirumvikana bari mu buryohe bubica. Hanyuma gacaba rero nubundi bujuju bwo kuja gufeta umunsi wo gukoma induru kugira baronka amateka yabo. Che mugiye gufeta iki mugiye gufeta ingorane. Mugiye guhimbaza kabi. Rega wi mars no munsi ugushira habona kabi gakorerwa abagore mu ntambwe zose kugira bashobore kuronka uburenganzira bwabo. Hafuwe unandura jipa marewa nihe vyanditse. Kuri mu gihe ari uwambwiye Beni mu misi yeza ati kujya munsi abakenyezi bari bakwiye kuja hamwe bakabanza bakitosora bagakuramo abakenyezi batakaza iryo teka ry'umukenyezi. Voilà tout ça abakenyezi biba abandi abagabo. Abakenyezi batabandi abana babo mu mayarara. We numva ko ari bo baviyora amadruwa.
ribo nyene biviyorera amadruwa yabo none ninda zo kubaha ninda azoshobora kumva ko yo gwiryo teka wowe nyene ugiyamburaga boss birakunda yuko uwo munsi abakenyezi boja hamwe kugira ngo batosore bakuremwo abo bakenyezi batakaza ibanga ry'ubukenyezi kuja hamwe nibaza yuko hotangura kaboro aba bakenyezi b'abaride kuvuga abakenyezi bimboneza bafise ama statut ari stable hakwiza ibiganiro kwanza begeranya abo bagore bavugana amarangaje hagati y'abagore uravyumva cyo ko ndabivuze ndumugabo nanze desorientation mugabo hagati y'abagore hagwizwe ama focus group y'ukubashanja mentalite ibiganiro nkibi nk'ubu unye ndabagire crendeuil uravyumva bamenye ingene bazokwifata Louis Mars sukuboregwa kuzokubitwa uravyumva uzokubitwa uzocuja n'umusambanyi usange wewe nyene deja nukunywa inzoga ukarenza uri kuvyora umubiri wawe turi muri violence physique wewe tuto viole physiquement umubiri wawe ukubuha ibirenze usanzwe uborewe uba urengeje capacité z'umubiri ushobora kuresista urengeje inzoga rero nukuvuga weje kuvyora umubiri wawe paka kaborego none amango tuko turakuvugira nkuko mengo bakwakuzanira injya hamukazi kubita umugere abagabo natwe twokora iki kugira ngo abakenyezi ako gateka kabo kameho nike kintu duhanura wavuze abagabo bakubita abagore wavuze ibiki twokora iki abagabo cyambere hagarika gusohora amahera yanyu ku bantu mutubakanye vraiment dasavye niyo ntango y'izindi violence zose mugirira abakobwa n'abagore batubatse hagarika gusohora amahera ku bantu mutubakanye ico ni cyambere kubera mwebwe non seulement musohora amahera hama mugakora n'ibikorwa de violence kuri abo bantu bajye bakwiye guhanwa nimba siri fo guhanwa canke kwigishwa vraiment erega umugabo adahindutse kubw'inyigisho arahinduka kubw'igihano ni clair amategeko amategeko akaja mu ngiro man kuko ngaho violation économique kuryamana n'abakobwa nk'abajya batubatse violation conjugale violation nuzeya umve man ubuhejeje ibintu byose rero nibaza yuko ikintu kiriho abagabo nibahagarike gusohora amahera ahatariho inyifato nziza izoci ihinduka icya kabiri umugabo akubise umugore wiwe ofo niwe aba yivyoye iyo biswe ko umugabo ajeje gukingira umugore nasare navuga amajambo ashatse mugabo ihorere kuko muguhora cyangwa mukumukwepa gatoyi biri no muri mechanisme zo kumuproteger amana ora zirimo kurazo kumuproteger ora abagore amashaka yabaye iki erreur ibaye cyangwa ifaute ibaye oya ifoko tubivuga iki amajambo menshi je namanabwiye abagore hari abagabo batazi kwiexprima hamari umugabo ashobora kuba prenye conscience yuko yakoze iryo kosa agahora rero uci ubandanya urumva umwagiriza ushaka kubuvuga uzokubitwa recto verso man sinzi kuvyumva toke rero nashaka ndabibwire n'abagore namwebwe gira inyifato idaprovoka ko abagabo baviola sinzi ko umva ce que je veux dire gira inyifato idaprovoka ko abagabo baviola hamwe namwe bagabo sondera abagore banyu gutyo bishire kugira abo bakobwa nabo bagore Louis Mars siko sinzi icivugo bashize muri leta mugabo ndaza ko ari cyo bazokwambara mu bitenge mugabo ndasavye mu majambo muzotanga mukazonywa icupa muri Louis Mars siko mwibuke abagore bakubitwa hajya ku isoko barondera ubuzima abana babo batawe n'abagabo mwibuke abana b'abakobwa bigo barafatwa ku nguvu mwibuke abagore n'abakobwa bimwubuzi canke basabwa igitsina kugira baronke ubuzi siko mwibuke abagore n'abakobwa birukanwa ku buzi ngo kubera ari igitsina gore mwibuke amagorwa y'abantu bacibwa amaboko bakubitwa bicwa b'abagore uravyumva hama uzombire kuzomira iryo cupa witwa kuri umugore atasusufise y'undi mugore mugenzi wawe amerewe nabi Beni muga kusaidia ndakushimye cyane ndagushimiye nawe ewana nibaza ko ni kuja gufasha abakenyezi kwimbaza uwo munsi bo jewe sinzobafasha guhimbaje ndabafashije niki ndabavugiye bamenye inyifato bafifatamwo siko ibahiteka niyo bazofasha abandi kuvugira iteka abandi nuko reka ndabashimire wakoze cyane Beni
byari iteka gusubira guhura nawe Mani guhezagire nizere ko twasubiye espere ko tuzobonana turaba tuvugane oyi kigiye nawe unjana aha fireman's turi sambamba turamusera hariya Canada hariya la famille nizeye kumeze neza kuko bimbiye turabikije umufasoni n'abana waje n'abancuti n'abantu meruka kwigisha muri Canada Imana ibahezagire abo muri Ottawa abo tumaze kuvugana Quebec ba Toronto bose Imana ibahezagire haba n'abarundi tumurande tumenyane neza cyane nuko reka ndabashimire sima ivyo murimo murabana natwe tambare muragaza bese biragwaze ko mandanye mitoro warukundo kuri mukara juste gala kedwe for more sake black machine black ndababwira nti twari mu kibanza cyiza turi muri the key house kwa maili akuma iskari ikibanza ushobora kuza koronka ibifunguriramwo n'ibinyobwa vyiza murabona ko tuba tumeze neza ndababwira ati twubake turi kumana dossier wa twubake kwa kuranda bari ati bye bye cha la vista uraushira mujilo hushula none